Shalom shalom ndabaramukije kandi abakunzi b'ikiganiro c'intahe abakunzi ba television Heritage ndabaha kandi nikaze mu kiganiro cacu c'intahe kidufasha gukomezanya bivanye n'umutumire tuba twatumiye mu rugendo rwacu rw'agakiza. Imbere yuko tubandanya tuganira reka ndamuhe akanya umutumire wacu uno munsi kugira ngo atwidondore maze duheze tuyage tuzinanye. Kaze cane mutumire. Urakoze cyane. Jewe nitwa Eugene Hakizimana, Evangeliste Eugene Hakizimana, nkaba ndi secrétaire général wa Église Faith Miracle Center mu Burundi. Eugene murubatse canke muracavyihweza? Murakoze cyane kuri ico kibazo. Jewe ndubatse, ndi umupapa, mfise umukenyezi umwe, n'abana 4, abahungu 2 n'abakobwa 2. Eugene mwatubwiye ko musanzwe mukora ibikorwa byo gukora ubusekreteri muri imishengero musanzwe murimo, ariko reka dusubire inyuma gatonya nko nkunda kubikora kenshi mu dushingira ntayagakiza kanyu. Mbega mwakirijwe gute, byagenze gute, ngene byagenze nyene mutubwire imbere yuko mwizezwa amabanga mw'ishengero. Murakoze cyane. Intayagakiza kanje novuga ko ari ndende cyane. Kimwe novuga ko kuva nkiri mutoyi navukiye mu muryango w'abantu bakunda gusenga. Mu bavyeyi banje barabakatolika. Umwe ntakihari yaritavye Imana, papa wanje, mugabo kandi niyapfuye yakiriye agakiza. Amen. Hanyuma jewe novuga ko bakuze banyigisha gusenga bya bindi vy'irozari, kuja mu misa, nari mu mihari itandukanye. Narabaye mu muhari wa Kiro niga mu mwaka wa mbere usha mu wa 3 muri primaire. Hanyuma ndaja mu muhari w'ingendanyi, uwo ndawukomeza mejeje muri 2002-2003 niho natora ikibazo ca leta kimpa uburenganzira bwo kubandanya amashuri yisumbuye. Nakubwiye ko nari mu muryango w'abakristo. Nahisemwo kuja kwiga mw'ishure ritoya, iseminari ntoya yo mu Kanyosha. Niho nize amashure, igice ca mbere c'amashure yisumbuye. Ndayarangije. Ncari igihe coroshe, cari igihe c'intambara. Igihe kitari kitoroheye cane, casaba gusenga nyene. Urumva ko agakiza ubundi ntitwavuga ingene sinovuga ko agakiza, reka ndabemerere tubanze tuvugane ku cari co agakiza. Agakiza ni kwemera kubaho ukakira Yesu nk'umwami n'umukiza wawe. Hanyuma ijambo ry'Imana rirabivuga hariya mu butumwa bwiza bwa Yohana ikigabane ca mbere umurongo wa 12, ngo abamwakiriye bose yabahaye ububasha bwo gucika abana b'Imana. Ngo nibo bizeye izina ryiwe, nibo batavyawe no kwifuza k'umugabo canke k'umugore, ngo ariko bavyawe no kwizera. Amen. Rero mvuze muri make, mu ncamake, agakiza nakuze bankundisha, nakuze urumva ko abavyeyi barabifisemo uruhara mu gakiza kanje, kuko nakuze banyigisha kuyirondera, kuyivuga. Igihe cose rero umuntu arondera Imana usanga aca muri vyinshi aguma arondera, n'ubu turacarondera. Sinzi umuntu yavuze ngo igihe cose turondera Imana, ahubwo Imana niyo iturondera. Twebwe ntitwashobora kurondera Imana ngo tuyitore, ariko iyo tugize uwo mutima wo guca bugufi no gushaka kumenya uwo muntu yaturemye akadukunda, akaturutisha ibindi bikoko, ibindi biremwa, Imana iratwihishurika kugeza aho duhinduka. Amen. Duhinduka twahora turi abantu bose bakengera, tugacika abakozi b'Imana. Naho kera bamwe bari batuzi ko turi imboregwa, bamwe bari batuzi ko turi ababeshi, abandi bari batuzi kuri izi ngeso na ziriya. Mugabo agakiza, umaze kwakira Yesu n'umwami n'umukiza, nuko ugerageza kubaho nkuko itegeko ryiwe ribivuga. Amen. Itegeko ryiwe naryo rivuga ngo nitwamukunda tuzokwitondera ivyagezwe vyiwe, kandi data azodukunda. Iryo jambo riri muri Yohana 14 umurongo wa 21,
ngo data azodukunda nitwagira ibyagezwe mu mutima wacu tukavyitondera ngo nawe azodukunda Kristo kandi azotwihishurira. Rero je novuga none ngo agakiza kanje nakakiriye ryari naho nari nakuriye muri uwo muryango w'abakristo kandi baribaza ko kijijwe nkibaza ko nkijijwe ariko urumva naho nari nkijijwe nafite utuntu kubesha nkagendera mu tugeso turiya na turiya urazi ko vyama bigoye naho none umunsi ntarashikira perfection tugenda tugerageza buke buke mugabo aho je novuga ngo narakiriye agakiza vy'ukuri neza novuga ngo hari igihe byameze nk'ibincanze gatoyi kuko jewe nakuze numva shaka ko ntegerezwa kuba patiri atupri numva ko atakintu kimwe kizobihindura mugabo ivyimviro biza guhinduka mpejeje humanité nari nagiye bo bitare Père Francisque mbere ndaronka n'amahirwe yo kuzoshobora kuja kwiga mu Butaliyano mugabo mu nyuma rero ntunababwiye igihe cyose urondeye Imana na Imana irakurondera haba ibintu vyatumye ntashobora guca mbandanye mu Butaliyano ahubwo bamwe ndahinduka ndondera uko norondera umukenyezi hanyuma mu nyuma bava ndakira agakiza ako nako niko nagira mvuge kandi muri makeyi mu mwaka w'ibihumbi 2003 sinzohibagira zari tariki 19 z'ukwezi kwa 12 mba mu Ruyigi nkora muri supervision diocésaine des écoles sous compassion catholique mfise umukenyezi ico gihe ntivyari bitworoheye kuko narabwiye umukenyezi sinshobora guhindura twabanye n'umukenyezi ari mu ishengero ry'abagenzi nanje ndi umukatolika kandi nanarigishije cyane numva nama ndamubwira nti jewe sinshobora guhindura idini kubera umukenyezi mugabo tukumva ko dukundanye dutegerezwa kuba uko nyene muri iyo difference yacu hanyuma ico gihe rero izo tariki twakira abashitsi ku mugoroba nari mpanze inzu nini cyane y'ababikire aho ari kuva tunidandariza ndondera amafaranga nk'abandi bantu bose dandaza ibintu by'inzoga by'ibiyeri by'inzoga z'iminanasi n'ibindi hanyuma haza abashitsi bava mu ishengero rya Panecote bari bafise igikorane bwaca rero bagenda muri ico gikorane turabaha indaro ico gihe novuga ko umwami yangiriye ubuntu jewe ndota ndi mu ishengero rinini mbona abantu bariko baririmba bambaye neza mugaje nkabona umengo nambaye nabi washaka ico gihe nari mbaye mu bintu vy'ubwoba kuko mu nzu nari ntunze n'ibigwanisha kuko uri kurarondera amafaranga nibaza ngo baraza kunyiba muga ico gihe ntibari bwaje mu kazi ko sanze ukora uyu munsi ari kwikingira gusa ari kwikingira ariko igituma no kubwira ni ico gihe Imana yangiriye ubuntu nuko aho nza kubihereza mvuye muri izo nzozi nuko ivyo bigwanishwa nari ntunze nacenza kubisubiza nacenza kubisubiza ntangura rero gutangura ubuzima bwo gusenga mugabo vyagenze gute narose ndi mu ishengero rinini hanyuma mbona bariko bararirimba je ntashobora kuririmba hageze igihe numva ijwi rivuye ku musozi rivuga cane rivuga ngo harageze ko musanganira umwami mbona bose bagenda bafukama bagaruka muga ntabona iyo bakamanganiye haragera ahantu nanje ndashikirwa nanje ndafukama arajyacu irambara ati wana ushobora kusanganira raba ivyumviro vyawe ivyo ugenderamo nari mbayeho nk'imbata uretse ko nari mboregwa nta kintu na kimwe nta cana kimwe ntakora kuko numva n'udufaranga narinda dufise amafaranga iyo afise nayo ashobora gukoresha uko ashatse hanyuma ikindi nokubwira naco ushima nari umupagani muri ico gihe atagakiza nari mfise n'ivy'imiti navyo narabigenderamo vy'abapfumu ego narabigenderamo urumva ni ntahendere urumva uko ijwi ryambira ko ntashobora kwisanganira vy'ukuri vyari byose nagushobora gusanganira umwami ico gihe handi aho rero mugabo nticabuza ko mba ndi muri chorale des fonctionnaires ndayirongoye ndi muri chorale des fonctionnaires ariko nta gakiza nari mfise vy'ukuri aha rero abantu bomenya bagamenya gutandukanya kuba mu ishengero no kugira agakiza kuba uri mu ishengero ntibisigura ko ufise agakiza oya agakiza
kugira agakiza nuko wamwakiriye Yesu vy'ukuri nk'umwami n'umukiza aha mukagerageza kugendera amabwirizwa yiwe nk'uko abidusaba. Ico gihe rero jewe narafukamye ambwira ngo ntushaka kusanganira, uravyo ugenderamo, uravyumviro vyawe, ivyo ukora vyose nivyo kumbabaza. Ama ntangura ndunama avuga nti Mana ngirira ikigongwe, avuga ngo uranamura amaso urabe, anyereka ari ku musaraba. Mbona mu maso yiwe sinahabona ko nabona haca ibibatsi, ahandi nkabona imengo ni imishwarara y'izuba, mbona inguma ngaha mu gahanga, amaraso ansesekako, ndagira ubwoba bwinshi, akambara ngo aye ni wewe uri kurantoneka mu nguma. Musubira ngo unamura amaso urabe, akanyereka hamwe mu gahanga, akanyereka ku maboko, ibiguma binini ya mu biganza, amaraso akansesekako. Arasubira arambara ngo unamura amaso urabe, noneho anyereka mu mutwe, anyereka mu biganza, anyereka mu rubavu no mu birenge, arambwira ngo wewe ntushobora kusanganira kuko ivyo ukora byose ni ivyo kuntoneka mu nguma. Ntangura gusenga mvuga ngo Yesu umwana wa Dawudi ngirira ikigongwe, Yesu umwana wa Dawudi ngirira ikigongwe, Yesu umwana wa Dawudi ngirira ikigongwe. Ndabisubiramo nk'incuro zirenga 10, hanyuma arambwira ngo ivyaha vyawe birahanagurwa. Wari kugira ngo usobore kunsanganira, genda wiyereke umukozi w'Imana. Anje imbere turagenda nkuko turiko turagenda gutya, dushika ahantu hari inzu iriyugurura, hari ingazi, mbona araduze, nanje ndashika kuri izo ngazi ndafukama. Numva bariko barasenga baririmba, abantu bariko bararirimba hejuru, baravuga ngo umuntu arondera umukozi w'Imana. Cyampanga amaso ingazi gutya, aruruka ashashirako amaboko ku mutwe. Ntangura kuvuga ivyaha nakoze, naho no narabesheye mutoyi wanje papa akamukubita. Nuvuga wamengo nahantu ndiko ndabisoma, mwibuke neza n'abariko baradukurikirana bavyumve. Iyo batubwira ngo hari igihe ibitabo bizozingururwa, tukibutswa ivyo twakoze vyose imbere y'Imana, vy'ukuri bijya n'ivyo jewe naravyiboneye. Hanyuma mpejeje arambwira ngo ivyaha vyawe vyose birahanaguwe, ariko kugira ngo ushobore kusanganira wakira udutara ngo uzodutegereza kusanganira tucaka. Ca ndasohoka ngeze imbere y'umuryango, ca ndikangura. Ikanguye mukenyezi yararyamye umwana wa mbere yararyamye hagati, je nsanga njyamye meze gutya. Sinashobora kubuza gutya, sinashobora kugira gutya, sinashobora guhindukira, sinashobora gufunya amaguru, nari njyamye meze uko. Hama ndibaza mu mutima nti mbega abo babaje kunyiba basiga bamboshe. Mugabo nkumva umugore wewe ariko arahirira, arasinziriye. Hama ndamuhamagara nti mama polisi. Byukuri abingene meze, arikangura aratsitara, hanyuma aza kundaba aragira ubwoba bwinshi, ndirakugira ubwoba. Rabingene meze, arambaza ngo vyagenze gute, nti hamagara abana nababashitse ndababwira. Aragenda arabahamagara bose baza mu cumbi wacu. Nta kintu nakimwe nashobora kugira, bose barashika amaso nkanuye amaso ko atakintu nashobora kuvuga gusa, nta kintu nakimwe nashobora kuvuga. Hanyuma nabwo ntimugire ubwoba ngo vyagenze gute. Nkumva ijwi rimbira ngo umuntu avuga, sinzi ko banyumva baryumva iryo jwi ngo babwira ingene vyagenze. Ntangura kubabwira canke narindi mishengero rinini gushika twatutara tuzimye. Baca batangura gusenga, ubwenge buca buratakara, sinumvise ibyo basenze. Mugabe ijambo numvise rya nyuma bavuze ngo ni mwizina rya Yesu Kristo dusende twizeye. Amen. Jasubira mu mubiri, sanga nabiricuye kugeza naho imatera, naho njyamye n'amashuka byose umengo n'umuntu yahasutse amazi. Hanyuma rero ndabwira umugore nti wa mugore we jewe ibi bintu birantera ubwoba, nzinduka kuja kubwira patiri ivyo ingene vyagenze. Nzinduka kare cyane mu gatondo, natsi moto y'akazi nari mfise, ndaduga mu misa ya gatondo, sije nabonye imisi irasohotse. Ico gihe patiri ndaza kumusaba mbona ambara ati nukuri ubu se nshobora kukwakira, nagomba kumubwira iyo ndoto yanje. Mugabo ntiyaheza ambara ngo azonyakira inyuma ya Noeli. Nahambabaye sohotse mva muri paroisse mu Ruyigi, ndiko ndagenda ca duhurana n'umuhisi Musenyeri Joseph Ndoyirubusa. Cyo gituma navuze ngo indoto yanje ntiyabaye indoto isanzwe, yabaye ni visitation. Acara ndahagarara ndamuramutsa, aca nkubita gakofe gutya. Imana yarayimpishuriye kuzo umukozi w'Imana.
ama ca ndamusezera mfa sinashoboye kumubwira ko bari kumwe n'abandi babikira ca ndagenda nja kuraba umugenzi wanje yitwa Juvenal niwe naciye nja kuraba kugira ngo ndamubwire ivyaraye binshikiye shitseyo aca nsanga ari muri dushe yambara ngo akira ngo kayeri ngaho urashoge nari naranywa inzoga cane novuga nti nari mfise igisigo kuko ntanyoye akayeri sinashobora no kwandika kuri ordinateur narajugumira ariko ndashima Imana kuva ico gihe ko yaciye inkiza inyota ndanywa amazi nkamushima amen akima nkiyugurura ico kiyeri nkakinywa nkishira ku munwa gutya naciye umengo n'umuntu asutse ibintu vy'umuriro mu nda ntangura gusha nyumvira nibebashaho bahari mwishano kandi aje ndagiyugururiye numva nyene ndabuza amahoro ndabiracacuya ndamubwira ntije biranse ndamubwira nti njaruka nyabuna untane muhira kubera urumva ko narakubwiye ko nagendera no mu by'abapfumu nibaza nikumbure yoba ari uburozi ndiye hari ibintu twari twaragize byuko tutashobora kurya ubwo burozi n'ibintu birebire Imana bugikura kure hanyuma nshitse ndabwira umugore nje nsengera nje kwa Juvenal urabona ko ari wantanye nawe yarashitse biranamutera ubwoba anshikanye aparise moto umugore nabwira nsengera acaragenda umugore rero cantangaje nuko ararasengera hageze mu izina rya Yesu Kristo ko yasenga niko bwabo babare wa muriro wo mu nda bwagabanuka numva ndakize ndabwira ntuzi n'amakuru je ndakize kuva ico gihe sindasubira kunywa inzoga gushika madamu wanje yarakijijwe ariko naramugwanya cane kuko nategerezwa kumwumvisha ko ategerezwa kuva mu ishengero ryiwe akaza muri katolika ariko kandi waramubwiye gusengera naho hanyuma rero ndashima Imana kuva ico gihe sinasubira kunywa inzoga ahubwo naciye fata decision ko nabwiye nti nimba ari ico Imana ingomba kigomba ko ndayikorera ndagushingira ntaye ibintu byose twadandaza ibintu byose vyari mu nzu ibiyeri amakaziye imifuko y'isukari n'abari bamfitiza inzoga z'iminanasi twakoresha twadandaza byose ndashenda bitanga nta kimwe burya ivyo ukwiye kwa shetani ivyo uronse mu buryo butabereye kuko ico gihe ushima nari n'umupagani hajya wabo mbonye abantu baborewe ko nari akabare kanini umpaye 10,000 sinagusubiza ariko ayo mafaranga naronse mu buryo bubi bwose ntakijijwe yose yaraheze ntangura ubuzima bushasha muco gituma n'amakazi n'ivyo bintu gushika none munsi sinigeze nza no kwishuza n'abari babimfitiye narahevye ntangura ubuzima bushasha kandi ico gihe sinorohewe kuko papa nawe yahavuye angwanya irati yo wakijije avyakunaniye kuba patiri none sha nivyo ugiyemo mbo muhira bari bizeye ko uzoba patiri igihe kimwe d'abord urofete ko ntwaye umukobwa atari muri katolika byarabakomerekeje kandi niyo mariage yanje umva ntibari bayinezererewe cyane kuko ntibavyumva bari bazikonogereza kuba patiri hanyuma rero ico gihe rero ndashima Imana kuko ivyo nabonye nagiye mbona ico gihe hariho ivyo byo kumwakira nk'umwami n'umukiza izo ndoto ntizagereye ngaho nari madame yacambara ati tuzoguma dusenga tubwira Imana kugira ngo zisigure ko patiri umva ntiyari yanyakire ngo azinsigure cagihe yari yakubwiye ko uzogaruka kwino inyuma y'indwi zibiri y'izo ndoto hariho umugabo yitwa Dondel yarafise abana bakigwa ku ishengero ko nari sanzwe ndi umufotographe yacambara ngo nzengende mw'ishengero kuzo kumufotora bampe akanoti madame arambara ati none kugiye gufotora mu ishengero ry'iwacu ry'abakizwa bigenda ati vya bintu mwihaye byo kwakira je ntibanyagiye mbere ico gihe wewe yaciye aja kusengera yagiye gusengera muri Vivante jewe rero ndagenda ariko nagenda kugiye ko atafoto nimwe nigeze nshika nashitse sanga bariko baririmba abana ya ndirimbo y'156 uvuga ngo ni jewe Yesu natanze ubugingo bwanje ngo nahevye byose ngo mbakize ngo none wowe uhevyikiwe nkumva umengo ni jewe Imana yakoreye byinshi yarenganije ibihe byinshi mu gihe cy'intambara tuzigamye yaratusimbishije urupfu kenshi ariko sinumva yaranzigamye heba byose irakiza ubuzima bwanje nanje naco nahevye cyo gituma numva rero ko nkwiye kugira intanguriro rishasha ryo kwizera no gukora ivyo horabona ko byo bari vyiza hanyuma ico gihe hageze ko umuvuga butumwa avuga ubutumwa
yari umutama yitwa Ndemera, umupasitori yitwa Ndemera, aherutse kwitaba Imana. Yarazinguruye Bibiliya na bwa bwibone bwanje nari mfise bwo gusuzugura abakizwa, nabona ko ari les frères Zegare. Je sinarinzi ko nzokwiye gutwara Bibiliya. Oya, urumva sina nk'umuntu yize mu seminari yarezwe n'abapatiri, bonye umuntu atwara Bibiliya yambaye n'ikoti, nabona umengo n'umuntu yasizwe nyene. Hanyuma ico gihe arazingurura Bibiliya, udupapuro twari turimo turasanzara, ntangura bwa bwibone nyene, wabonye bya bintu by'abakizwa baza kuzana abantu baza kuvuga ubutumwa batani byo bize. Hanyuma aratora arazingurura acasoma kuri wa mugani aho Yesu yareka agenda Yerika akabona impumyi zikamutakambira ngo Yesu wa mwana wa Dawudi ngirira ikigongwe, Yesu mwana wa Dawudi. Ubwo nyene sinzi ikintu cace kinkubita mu mutima, nibuka ryasengesho nasenga muri za ndoto ndi hamwe munsi ya wa musozi, ko twari tugize imisi dusenga na madamu mvuga ngo Imana ni imishurire za nzozi. Navuga ngo Imana yoba yashatse kumishurira kumbwira ico nkwiye gukora. Nukuri nta muntu yampaye ubutumwa, nta muntu ambwiye ngo nimve mu ishengero rya Katolika, nuko kuntu vyagenze uwo musi nyene. Hanyuma aravuga ngo Imana iduhaye iri jambo sinza kurisigura, ngo rafite kigomba gukora uyu munsi, ngo arabantu igomba gutabara, ngo harabantu igomba gutabara hano, ngo muntu ni witegure umusino wawe. Indirimbo zose zaririmbwa uwo munsi ubengo zose zaririmba bya bintu byanje nibereyemwo, bya bintu byanje by'ubusuma, bya bintu byanje by'ububeshi, bya bintu byanje by'ubusambanyi, bya bintu byanje byo kwiyorobeka, bya bintu byanje by'inzigo. Wamengo batunga gatoki jewe umengo bari bavuganye mu gutegura izo ndirimbo ko baza kuvuga kuri jewe. Hagera cagerero umuvuga butumwa yari umupastori nawe nyene umengo aheruka yaritavye Imana, yahora rero representante gare ushengero ry'abagenzi mu Burundi yitwa Levi, nawe hagera haza kuvuga ijambo ry'Imana. Kwa kundi vyamugendera kwa dupapuro tuba turi mu gitabo turasanzara, baratumwegeraniriza nawe agira kwa kundi arugurura ashazingurura kuri wa mugane w'umwana w'igishushushungwe. Jewe rero nkumva ijwi rimbwira ati aho niwe ubwirwa, ca bugufi wemere wihane ndagukoresha. Hanyuma rero aravuga mugabo urumva iyo nayo nibereye he hari inyuma y'abandi, inyuma ya n'abana n'umuntu urabona ko sanzwe ndi mugufi cyane wanambona. Icyantangaje kimwe gitangaza kirimo natahuye yuko rya jambo rivuga ngo mu migani 8 ikigabane 8 umurongo wa 10 ngo nkunda bankunda ngo kandi abandondera ubudahumeka bazombona. Nubwo ntari ndamuzi ukubaho kwanje kwaba naguma sengisenje mvuga Imana ndifuza kugukorera, ndifuza Imana kunyihishurira. Urumva ico cari gihe cyane cyo guhishurwa, kuko hageze ko basenga bati mushira amaboko hejuru mufunga amaso dusenge. Jewe rero nguma nkanura kugira ngo ndabe ivyo bagira. Mbona avuye hariya hejuru wa mupastori araza ararengana abantu bose arashikana hahandi ndi ashikara afata atangura ngura gusenga mu ndimi. Nico cyanyeretse rero ko zitabaye inzozi zazindi gusa, ahubwo Imana yaragarutse irampishuka ko inkene hari cinkeneye ko nokora mu bwami. Hanyuma rero ku bico gihe rero ngenda ndamukurikiye bampa mikro ndavuga nti uhereye no munsi ndemeye kumwakira Yesu nk'umwami n'umukiza wanje. Namba bisaba ko mumbatiza, namba bisaba ko munyigisha, ico munsaba cyose ndagikora. Hanyuma inyuma y'amiga barampaye akanya barambarira bati wewe rero uzohoruza. Nagenda kwiga ahantu hitwa kwisumo ni ku birometero 16 uvuye mu Ruyigi centre. Ico gihe nukuri narakora ivyo birometero imvura igwa canke itagwa, kandi naho naca mu mashamba kandi hagoye naramaze ca gihe cose. Ico gihe cose ndakimara ngenda kwigisha inyigisho z'urufatiro, ndigishwa ndamenye batisi imicari cyo ndamenya gakizi cari cyo ndamenye icyahi cari cyo Satani wariwe, ndigishwa ndabikunze. Uko sinokubwira ingene nokubwira amahoro natanguye kugira kuva ico gihe. Amahoro yatanguranye n'uyo mwanya.
maze kwatura n'akanwa kanabwa nti Yesu ndakwakiriye n'umwami nk'umwami ngo umbere umukiza ntaco no kwishoboza ngaka akaboko kanje gafate nkira inzira unkoresha ukugomba nace ntangura kubaho ubundi buzima bushasha ntangura kuronka izindi nshuti shasha kuko babandi twahora dusangira inzoga barampunze ahubwo nkagaruka nkababwira ntibasha mwarasizwe muraza ndabereke Yesu aramara inyota kandi ndashima kuko benshi baramaze kwakira hari nabo babakijwe ku nsumbi. Haleluya. Dusa n'abaragitse iganiro cacu nagoma ndabaza ikibazo canyuma kumbure mugerageze mu kitwishiro majambo make nivyo warakiraga kiza kandi turumva by'ukuri ko byari biryoshe cyane. Nikiye kintu hobwira umuntu uyu munsi atarakiraga kiza cyane gifatiye ku bwizigirwa nko muri kajya kazi musanzwe mukora nihe message hobwira abantu bakora dukurikira uyu munsi agakiza ngene kagiye karakuryohera ku munsi uyu munsi kabuki karimwe muri iyo myaka yose umaze nivyo wagiye urahura navyo nihe message uha umuntu uyu munsi yakaragukurikira. Murakoze cyane Imana baho umugisha iki kibazo kiraryoshe cyane n'inkora mutima Jena kiramvuge ko ngo ubwizigirwa mugakiza niwo mushinge uwo twizeye uwo twakiye n'umwizigirwa uwo ni wavuga ngo tubabera nkuko nawe ari uwera kandi hari irindi jambo ryamfashije rivuga ngo turondere kugiriranira amahoro n'abantu bose no kwezwa kuko utejejwe atazabona Imana. Ushobora kuvuga ngo urejejwe rero utari umwizigirwa ugishobora gufata ibintu by'abandi umuntu mwavugana ikintu burya ubwizigirwa buri mu bintu byinshi n'umwanya ubwizigirwa mu mwanya kumwizigirwa mu kazi kumwizigirwa mu rugo kumwizigirwa mu kibano. Haleluya. Cyashinze ntahe hari ibintu byinshi no munsi abatabaye bizigirwa mu badukorana benshi no mubona ndongoye mubona ntwara mu gipolisi barafise imodoka barafise amazu. Haleluya. Ariko iryo jambo ry'ubwizigirwa ryatumye nshobora jewe kumara imyaka n'imyaka mba muri chambre na sala ntunze umuryango n'abandi bana ndetse kuko numva ngo bike birimwe umugisha bisumba vyinshi birimwe umuvumo nkuko ijambo ry'Imana riri kandi biratanga n'amahoro kandi igihe kigeze Imana ngiriye neza ubu ndafise ahomba kandi ntivye nta muntu ndarira amahera 10. Ubwizigirwa rero udafise ubwizigirwa ntacu ufise ni nkuko mbwira umuntu udafise agakiza udafise agakiza muntu w'Imana shaka ube warize shaka ube ufise ubutunzi bungana gute ntacu ufise kuko Yesu yavuze ngo ndize n'inzira ukuri n'ubugingo nawe ushaka kwa data ntamujanye abantu bashobora kuvyemera canke ntibavyemera mugabo ukuri nuko. Haleluya. Amina. Murakoze cyane. Nuko nico novuga ubwizigirwa muri makeyi nibwo butegerezwa kuturanga. Ubwizigirwa mu bivuga butumwa hano havuga ikintu hari abantu batarabizigirwa uno munsi sinzi ko bihamagaye nuko bahamagawe n'Imana ugasanga no mu buvugishwa umuntu akigira umuvugishwa ntiwabaye umwizigirwa w'Imana kuko uriko uvuga ibintu bitari ibyo kandi ijambo ry'Imana avuga ngo aravumwe umuntu avuga ngo Imana yavuze itavuze. Rero hari nabandi bashaka gusengera abantu kuko bafite ibyo bashaka ko burya subwizigirwa. Nigeze gutanga ubutumwa ndavuga mu ishengero navuga nti abantu bakunda Imana ni bande. Haleluya. Mbona bose bashize amaboko hejuru hama ndabasomera rya jambo navuga riri muri Yohana 14 rivuga ngo ni mwankunda uzokwitondera ivyagezwe vyanje nguri ni ivyagezwe vyanje mu mutima wiwe ngo ni wankunda kandi wo nkunda azokundwa na data azomukunda nanje nzomwihishurira. Kristo rero maze kwitondera ivyagezwe vyiwe urumwizigirwa. Amen. Ukwiye ukagenda uko avuga reka ndaguha akarorero avuga ngo twicishe bugufi nawe azodushira hejuru. Ivyo bidadusaba kuba turabizigirwa utari umwizigirwa ntiwo kwicisha bugufi. Donc ubwizigirwa mu rugo biransaba ko mba umwizigirwa no mu bana banje biransaba ko mba umwizigirwa ku kazi niho uzosanga nk'ubu ndashobora kuba ndi ku kazi nambaye za mpuzu nyene. Haleluya. Umva umuntu aramamagaye ngo sengera mukozi w'Imana. Hari abantu maze kuba umwizigirwa ntibaba bakikubonamo ya mpuzu wambaye ntibaba kubona ya fonction ivyo ukora ahubwo ico bakubonamwo kuko ntuza kubwira abantu ngo ndakijijwe
ndi umwizigirwa ubwizigirwa abantu barabukubonamwo Amina. haleluya Amen. rero uwo Kristo twakiriye niwe mwizigirwa w'ukuri uwo niwe duhamagarirwa gusa nawe duhamagarirwa ku kantu kose kuba umwizigirwa kandi ngo ubaye umwizigirwa no mu kantu gatoya azokigwa ivyo nivyo dusenga rero ubudasiba ngo abategetsi bacu abarongozi b'amashengero bacu abakozi b'Imana bacu abana bacu ugwaruka rwacu twese murunganwe uko ruzogenda rukurikirana tuba bizigirwa kandi ndavuga ntakekeranya ko mu Burundi nitwaba bizigirwa Imana izoturutisha n'ayandi mahanga hariho imigisha izogenda idukurikira kubera ubwo bwizigirwa dufise ku bantu kandi ushobora kuvuga ngo urafise ubwizigirwa abantu batakwizigira utizigira abantu uteza kwizigira abandi kandi nawe ukaba umwizigirwa kuko ntibashobora kwizigira utari umwizigirwa Yesu ahabwe icubahiro ikibazo mwe mbajije cari gikoreye ariko ndashimye Imana Amen ndabashimiye nanje kumbure ko tuzosura gufata ubundi mwanya tuyage tubijemwo cyane kurumva hari giye usanga hari ikintu uvuga ati kirakeneye umuco mwinshi ariko ndabashimiye cyane kwa mwatwitavye murakoze cyane Yesu abahezagire cyane turabashimiye Imana ibahezagire nawe yego murakoze reka nongere nshimire kandi n'abakunzi b'ikiganiro c'intahe abakunzi ba televiziyo Heritage nizire ko mwize cyane biciye muri no nta akajamo numva no batekera ni agakize no mushinge w'ibintu byose nimba wumva ubuza amahoro nimba wumva ari kitagenda neza nimba ufise ingwara nimba wumva umengura rushe n'ubuzima agakiza niwo mushinge w'ibintu byose kandi namba wumva umengura nyotewe Imana nayo nkuko umutumire wacu abitubwiye inyotewe kugusumvya rero uno n'umwanya wawe emerera Imana yinjiye mu buzima bwawe maze ubeho ubuzima buryoshe bw'amahirwe bw'amahoro turabashimiye cyane rero tudusura kandi mu kindi kiganiro gikurikira ku munsi w'Imana nk'aya mango nyene umwami Yesu abahezagire cyane gose